yakoze ifumbire nshasha. Indagara zazimbutse uruja n'uruza narwo rwasubiye ku isoko nkuru ya Kotebu inyuma yuko abatwara imiduga bari bahagaritse akazi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe yakiriye Raila Odinga avuye muri Kenya aje kumusaba ijwi mu nama ya Afrika. Nta ndege n'imwe y'u Rwanda irekuriwe guca hejuru y'ikirere ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo canke igwe ku kibuga c'indege na kimwe cyo muri ico gihugu. Ni mu gihe umuhari wa M23 umaze kuganira n'abasaseredoti bakawusaba guhagarika intambara bagatangura inzira y'ibiganiro. Aya n'ayandi ni muri Burakeyo kuri uyu wa kane. Turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi Burakeyo. Turabahaye ikaze muri Burakeyo kuri uyu wa kane, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara hagati z'u Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mwishirahamwe risanzwe rihingura umwavu wo gutabira intabire. Umwavu ukorerwa mu Burundi rero wo mwishirahamwe FOMI, aho iryo shirahamwe ryakoze uwundi mwavu ugiye gufasha abarimyi mu mpeshi rero basanzwe bariko baritegurira. Ishirahamwe FOMI rikaba ryabakoreye uwundi mwavu mushasha. FOMI Otesha rero niyo fumbire nshasha igiye gukoreshwa cyo kimwe na FOMI Imbura yari isanzwe ikorwa n'ishirahamwe risanzwe rikora intabire FOMI. Leta y'u Burundi rero ngo ikaba igiye kuronsa abarimyi ifumbire mvaruganda nshasha yitwa FOMI Otesha ikorerwa mu gihugu ca Tanzania, ikaba ikora cyo kimwe n'ifumbire ya FOMI Imbura. Iyo fumbire izoba ije kongereza uwo mwavu wo mu bwoko bwa Imbura kugira ngo abarimyi bose baronke ifumbire mvaruganda ku rugero rukwiye kandi ntibacererwe mwirima ry'impeshi. Byashikirijwe rero na Moyize Nkurunziza avugira umushikiranganje wa mbere kuri uyu wa 11 Ruhuma 2025 inyuma y'inama umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca yagirishije mu ntumbero yo kurimbura irima ry'agatasi y'umwaka ndetse no gutegurira irima ry'impeshi mu ntara ya Gitega. Moyize Nkurunziza akaba yamenyesheje ko mu vyigwa vyakoze basanze iyo fumbire yongereza akanovera ku isi, ikaba ndetse inatuma igiterwa kironka ingaburo zikwiye. Ivyo navyo ngo bikazotuma umwimbu wiyongera. Umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca akaba yasavye abajeje intwaro yuko bohimiriza abo bajeje kugira ngo ntibazogire amakenga kuri iyo fumbire nshasha nk'uko umuvugizi we kandi yabishimangiye. Iyo fumbire ikaba ikorwa n'uruganda rwo mu Burundi FOMI rusanzwe rufise icicaro hariya muri Tanzania, inyuma yuko umukuru w'igihugu ca Tanzania asavye yuko irishirahamwe ryotangura kuja gukorera hariya mu gihugu ca Tanzania kuko umwavu irishirahamwe risanzwe rikora basanzwe nabo barawushimye. Indagara nazo nyene ngo zazimbutse mu gisagara ca Kayanza ku masoko yo muri ico gisagara. Ikiro c'indagara ngo nziza zo mu kiyaga Tanganyika gisigaye kigugwa hagati y'amafaranga 80 na 85, aho mu kwa mbere rero ico kiro nyene kikaba cari kigugwa hagati y'amafaranga 110 ndetse n'ibihumbi 100. Abadandaza bakavuga yuko izo mfungurwa canke izo mboga bazimba canke bakazizimbura bivanye nuko hariho ukwezi canke hariho umwiza. Abihereza rero indagara bakaba bashima, bakavuga yuko nubwo ibiciro vyagabanutse ubushobozi bwo gusuma ibifungurwa atari ikirenga, na cyane cyane yuko izo ndagara kugira zishike mu gisagara ca Kayanza haba harimwo n'ivyagoranye harimo kuzidugana muri ico gisagara, bigaca bituma rero nubwo igiciro cagabanutse haba ari ku giciro kitorohereza bose. Amakuru tuyabandanirize mu gisagara ca Bujumbura, aho ku bituro vy'amamodoka aja hagati mu gihugu imirimo yasubiye kuba ukuri kwamye inyuma yuko kuri uyu wa 11 Ruhuhuma 2025 ku bituro vy'imodoka biri mu gisagara ca Bujumbura bija hagati mu gihugu kuva mu gitondo rero gushika isaha 8 y'umurango. Abo basanzwe bunguruza abantu babajana mu ntara hagati bari bahagaritse imirimo nk'uko twabe bamenyesheje. Bikaba byari byavuye yuko abo basanzwe bunguruza abantu bari bahagaritse imirimo bavuga yuko leta iriko irabategeka gugumiza ku giciro cyo kunguruza abasanzwe bari barashizeho. Nabo bakavuga yuko ivyo bitagishoboka muri kino gihe kuko basigaye baronka igitoro bakirose mu buryo bwa magendo, ndetse ibido ikaba igugwa hagati y'ibihumbi 350 n'ibihumbi 400 mu gihe igitoro iyo kibonetse rero iyo bido bahora bayigura ibihumbi 80. Bakaba bavuga yuko
badashobora kugumiza kuri ca giciro mu gihe ibido yagurwa 80 bo baba bayiguze amafaranga atari munsi y'ibihumbi 350. Ivyo bakaba basaba rero navyo bikaba byari yuko bobareka bakanywesha igitoro cyo muri Kongo atankomanzi bakareka kubaca amande. Ikindi bagasaba yuko bokoroherezwa mu nzira bakareka kuguma babaca amande atandukanye ndetse aho bagera no ku bihumbi 500 kuko bo bavuga yuko banwesha kuri magendo bagaca bapakira abantu kugira ngo barabe yuko bo kwisubiza. Rero inyuma yuko abo bari bahagaritse imirimo, ubusanzwe abaserukira yari yavuze yuko bagiye kuganira na leta kugira ngo barabe yuko bosubira ku mirimo. Bakaba basubiye inyuma rero ngo haciye amasaha 4 bagize iyo myigaragambyo canke bahagaritse akazi, naho nyene babanje kubaza abajeje intwaro kugira ngo bagiranire ibiganiro. Hakaba rero hariho ivyo bemeranije nk'uko rero bisanzwe bivugwa nabo bashoferi, bakavuga yuko babemereye kunywesha igitoro cabo hariya mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umutekano ntangere ngo ico gupakira naco abantu barenze ntikirimwo, ahubwo umushoferi baziyumvikanira n'umukiriya igiciro cyo kuyunguruza, kandi bakavuga yuko babishimye. Babajije rero ibiciro vyo kuyunguruza uva i Bujumbura uja i Gitega uciye muri bisi na cyane za Probox zisanzwe arizo zinwa igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Bakaba bavuze yuko ari hagati y'amafaranga ibihumbi 200 ndetse n'ibihumbi 225, nayo abagenda na Probox bakarihishwa ibihumbi 40 kuva Bujumbura kugera Igitega cyangwa kuva Igitega uje Bujumbura. Ano makuru tuyabandanirize hariya mu ntara ya Ngozi, aho Raila Odinga yakiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, akaba yamwakiriye kuri uyu mugoroba kuri uyu wa 12 Ruhuma. Raila Odinga rero asanzwe yarabaye umushikiranganje wa mbere muri Kenya, akaba ngo azanwe no gusaba ijwi ry'u Burundi mu matora yimirije yo kwitozamwo ngo arongore inama nkuru y'ubumwe bwa Afrika. Ayo matora akaba ategekanijwe mu mpera z'indwi rero ku cicaro cy'uyu muryango kiri i Addis Abeba hariya muri leta ya Ethiopia, ahazoba rero haramutse haba inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika ku magenekerezo ya 15 na 16 Ruhuma uyu mwaka turimwo. Ngo ku murango rero uno munsi ibinyamakuru vyo muri Kenya bikaba byazindutse vyandika yuko uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'ico gihugu Raila Odinga amaze kwemererwa amajwi n'ibihugu bigera kuri 19. Ivyo bihugu rero n'u Burundi bukaba burimwo, akaba ngo yazanwe hano mu Burundi no kugira ngo iryo jwi ntirizohave rimucika, aganire na president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira ngo amubwire imigabo n'imigambi afise, hanyuma azomuhe iryo jwi kugira ngo agira amahigwe menshi. Tukiri mu ntara ya Ngozi nyene, buramatari mushasha w'iyo ntara yarashikirijwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa 12 Ruhuma 2025 hariya muri komine Marangara. Umukuru w'igihugu akaba yakengurukiye Desire Minani yahora arongoye iyo ntara, amushimira ko yateje imbere igisata cy'ubutungane hamwe n'iterambere rusangi. Muri ubwo rugendo rero umukuru w'igihugu yararimwo, akaba yahamagariye kandi abene gihugu kuguma baharanira amahoro n'umutekano. Yongera abakengurukira ko bijukiye igitegwa c'amavoka hamwe n'iyindi migambi y'iterambere, abahamagarira kwirinda ibihuha kuko ngo atanzu iriko irasha. Yavuze rero yuko urugamba rwa mbere ari ugw'umutekano, urugamba rwa kabiri nago ngo ni ugw'iterambere. Ndaruzaniye Leonidas rero buramatari mushasha w'iyo ntara, agira inshuro 4 ayoboye iyo ntara ya Ngozi muri iyi myaka 5, akaba yemeye kuzoshimikira kubumwe, amahoro, umutekano kuko ngo ivyo vyose bihari iterambere rirashoboka. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'inyubako, aho ibarabara ry'indarayi ngo rizohuza Burundi na Tanzania bitegekanije yuko ibikorwa vyo kuryubaka bigiye gutangura mu kwezi kwa gatandatu ruheshi 2025. Ivyo bikaba biri mu masezerano aherutse gutegwa ko umukono n'ubushikiranganje bubiri buri muri ibi bihugu nyene. Iryo barabara ry'indarayi ngo rizofasha cyane mu bijanye n'ubudandaji, ubutunzi no korohereza imigenderanire y'ivyo bihugu nkuko twabibamenyesheje. Umushikiranganje rero ajeje ikigega ca leta wa Tanzania Mwiguru Chebaba yatangaje ko ibisabwa kugira ngo iryo barabara yubakwe ngo byatunganije. Ikindi ngo nuko n'uburyo bungana n'imiliyaridi zirenga 2 bizotangwa na banki ijeje iterambere ya Afrika BAD
nayo Dieudonné Dukundana umushikiranganje w'u Burundi mu vyajeje harimo inyubako akavuga yuko bizofasha cyane mu kongereza ubugenzi hagati y'u Burundi ndetse na Tanzania basanzwe bafitaniye kandi bizongera bifashe no mu guhanahana ibidandazwa no gukomeza ubucuti n'imigenderanire mukaba mwomenya yuko kandi ayo masezerano yatewe ko umukono ku igenekerezo rya 29 i Dar es Salaam muri Tanzania aho ishirahamwe naryo ryatsindiye isoko ijya ari ishirahamwe ry'abashinwa ryitwa China Railways Engineering Group Limited. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imigenderanire aho mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bagize ico bashikiriza kuri ya nkuru twabashikiriza y'abarundi bavuye muri Amerika birukanwe ngo bagera kuri 10 baba bamaze gushika muri Kenya aho ngo baba bariko barabazwa ingene bagiye barabesha ku mpapuro bari batwaye bakagenda bataye impapuro bavuga yuko basanzwe ari impunzi bageze muri Amerika mu gihe bari bafite ivyangombwa vya Kenya. Ivyangombwa vya Kenya navyo barondeye babanje gutakaza ivyangombwa vy'u Burundi kugira ngo bishikire muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rero ivyo nkuko twabamenyesheje abo mwishira hamwe ONLCT Uwe ton frère reruka kumenyesha yuko abarundi bagera kuri 10 ngo bamaze gushikanwa muri Kenya bavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika birukanwe. Iryo shirahamwe rero rikaba ryavuze yuko abo baciye barengutswa imbere y'ubutungane. Urongoye iryo shirahamwe Maître Prime Mbarubukeye akaba yari yasavye leta ko yokurikirana ico kibazo agateka kabo bantu ngo kugira ngo barabe yuko kariko karubahirizwa. Sonia Niyubahwe avugira ubushikiranganje bw'imigenderanire nawe akaba yabwiye ikinyamakuru cyo mu Burundi Yaga yuko ubuserukizi bw'u Burundi i Nairobi mu gihugu ca Kenya buriko burakurikirana ayo makuru kugira ngo bumenye ko ari ayukuri. Abandanya kandi avuga yuko ari ico bagira ngo babe barakurikirana bongera bamenyesha nuko ibiharuro by'abantu 162 bari bavuga yuko ari bo bazirukanwa muri Amerika atari byo. Amerika rero ngo bazorungikwa mu gihugu iwabo abasanzwe bose badafise impapuro zibemerera kuba muri Amerika. Umuserukizi wa leta zunze ubumwe za Amerika hano i Bujumbura mu Burundi akaba nawe ngo yavuze yuko ico giharuro cy'abantu 162 atari icyatanzwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Bamubajije rero kubijyanye n'ibiharuro by'ukuri Ines Sonia Niyubahwe akaba yavuze yuko bazobaha ibiharuro nyezina mu misi iri imbere. Tubandanirize ano makuru mu gisata c'ubuhinga bwa none aho ubuhinga mvaruganda intelligence artificielle buriko buravugwa cyane hirya no hino mu isi. Ni nyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika zimenyesheje yuko zigiye gukoresha amafaranga menshi mu kugira ngo ziteze imbere ubuhinga mvaruganda intelligence artificielle ndetse no mu bihugu vya Europe. Mu France hakaba hariko habera inama idasanzwe ijanye no kugira ngo barabe ingene batunganya ibijanye n'iki gisata c'ubuhinga mvaruganda intelligence artificielle aho ndetse hariyo n'abarundi bitabiriye iyo nama yahuje ibihugu bitandukanye. Hakaba rero hariko havugwa byinshi kuri buno buhinga benshi imbere bikabatera ubwoba aho nk'ubu bavuga yuko habonetse application yitwa Deep O'Clock, urubuga rushasha ruriko ruravugisha abatari bake mu isi yose. Urwo rubuga rukaba rukoranye ubwenge mvaruganda butuma ngo umuntu ngo rushobora kumwereka itariki azopfira canke itariki azosezera isi imbere, ndetse urwo ruganda canke urwo rubuga rukazokwereka n'ikintu kizobitera kizoguhitana. Bikajugumiza rero abantu benshi bakavuga yuko ibi bintu bidashoboka. Icambere rero abantu bavuga nuko amakuru urwo rubuga rutanga atari ayo kwizera 100%, ariko kandi ngo sinayo guta 100%. Narijya urwo rubuga rufatira ku makuru aranga mwene kurubaza mu gutanga inyishu bimwe rero mu makuru gwisunga hakaba harimo imyaka, igitsina, ubuzima bwa nyene kurubaza, aho ni kuvuga namba anwa itabi, anwa inzoga, ivyo akunze gufungura, namba akora siporo canke atayakora, n'ibiro vyiwe. Kugeza ubu rero ubwo buhinga bukaba bumaze kwifashishwa n'abantu barenga 63.8 urwo ruganda rukaba rutanga kandi impanuro z'ingene wobaho ubuzima bwiza ndetse ukabaho birenze igihe cawe bari bakubwiye yuko uzopfira. Mw'intumbero y'urwo rubuga ngo ni ugutanga impanuro zishingiye ku buzima bw'umuntu bwite kugira ngo ashobore kongereza imyaka yo kubaho
urwo rubuga rukunzwe rukaba rwaramaze gushika mu matelefone aho umuntu ashobora kuruvoma muri Apple canke akaruvoma muri Play Store. Ano makuru tuyabandanirize mu makungu tujabuke gatonya ikiyaga Tanganyika aho mu karere rero ngo nta ndege y'u Rwanda nimwe irekuriwe kwinjira mu kirere ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo canke ngo igwe ku kibuga c'indege cyo muri ico gihugu. Ivyo rero bikaba vyandikwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ariryo ACP, Agence Congolaise de Presse. Nkuko rero babimenyesha bakaba bavuga yuko iyo ngingo yafashwe n'indongozi za Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku munsi wa kabiri tariki 10 z'ukwa kabiri, maze bimenyeshwa abarongoye ibibuga vy'indege muri ico gihugu. ACP rero ikabandanya imenyesha yuko ari mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano w'abene gihugu bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe no gucungira hafi umwasi. Bamwe mu baganiriye n'ico kinyamakuru ACP harimwo umupilote akomoka muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ubu ari mu karuhuko k'izabukuru. Akaba yavuze yuko iyo ngingo ngo yari yaratevye kandi ikenewe kubw'umutekano w'ico gihugu. Iyo ngingo ikaba yafashwe inyuma y'intambara yamaze imisi 4 muri Goma, aho leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ivuga ko yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu 3,000 aho nyene muri Goma. Leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ikaba yagiriza igihugu c'u Rwanda kubigiramwo uruhara mu gushigikira abitwaje ibigwanisho bo mu muhari wa M23, ndetse n'amakungu akaba yariyamirije igihugu c'u Rwanda gisanzwe kivugwa yuko arico gitera intege kikaba gishiramwo n'abasirikare ngaha muri uyu muhari wa M23 usanzwe ariwo uri kurigarurira uduce duke twahariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni mu gihe rero abasenyeri bakuru bo muri Katolika, Anglikani ndetse bahuye n'abasanzwe barongoye umuhari wa M23 bakaba babasavye yuko bohagarika intambara mu biganiro bagiraniye. Abo basenyeri bagize urwo rugendo rero mu gatondo ko kuri uyu wa 12 Ruhuma 2025 bakaba babonanye mu gisagara ca Goma na bamwe mu bayobozi b'umuhari wa M23. Urwo rugendo rusa n'urwatangaje abantu batari bake kuko batari biteze ko abo baserukizi b'amadini aho muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo boja kuvugana n'uwo mugwi abakongomani benshi bafata nk'umuhari w'iterabwoba, ndetse bakavuga yuko ari umuhari w'inkorabara w'abanyarwanda. Mu kuja kubonana n'abaserukira rero M23, abo basenyeri bakuru baciye ahitwa Grande Barriere ku rubibe rwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ahasanzwe ari ariko harakoreshwa mu kugira ngo abantu binjire canke basohoke mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bagiye iguma. Abo basenyeri rero ngo bari babanje guhura n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Chilombo Tshisekedi. Muri iyo ndwi rero iheze akaba ariho babonana, bakaba bari bamugendeye bamusaba gukora ibishoboka byose akavugana n'abaserukira umuhari wa M23 kugira ngo hagaruke amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nk'uko n'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse n'umuryango wa SADC bari babimusavye. Ariko rero ngo nk'uko vyatangajwe n'umushikiranganje wa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ijeje kumenyesha amakuru inyuma y'uwo mubonano, leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ngo ntiyakiriye neza ico gikorwa c'abo basenyeri. Abitumwe n'umukuru w'igihugu rero Patrick Muyaya, umushikiranganje wo gutumatumanako amakuru akaba n'umuvugizi wa leta, akaba yavuze ati abo basenyeri bagize ikintu ciza, ariko nta muntu numwe yabagenye ngo babe abahuza muri ibi biriko biraba. Ano makuru tuyarangirize hariya muri Ukraine, aho umukuru w'igihugu Volodymyr Zelensky avuga yuko yiteguriye guhagarika iyi ntambara ndetse akava mu gace Ukraine isanzwe yarafashe hariya mu Burusiya, agace ka Kursk gasanzwe kariko kaberamwe intambara. Volodymyr Zelensky rero akavuga yuko kugira ngo azohagarika intambara ndetse abasirikare biwe bave muri ako gace ari uko Vladimir Putin wo Burusiya nawe azokwemera kuva mu duce asanzwe yarafashe hariya mu gihugu ca Ukraine. Akavuga yuko rero yiteguriye kugiranira ibiganiro na Vladimir Putin rero baganire, ariko kugira ngo bahanahane amasi umwe wese aho yafashe ahasubize uyundi. Ivyo rero Uburusiya bwateye ivyatsi bukaba
butabikozwa mwibuke yuko nkuko twabibamenyesheje Volodymyr Zelensky wa Ukraine avuga yuko amakungu adakwiye gusamazwa na Vladimir Putin kuko wewe ngo nta mugambi afise w'amahoro, nta mugambi afise wo kuganira n'igihugu ca Ukraine. Turabashimiye mwese mwakurikiranye burakeye yo kuri uyu wa kane, tubipfuriza kugira ibihe vyiza. Imana bahezagire aho muri hose na huta. Morning Burundi, uburundi burakeye.